nkaje umusango je ndandaza karime je nka nkoca nk'ururimi ni nkoca kugura Francine niyo nsaba yobaheje kungarika n'umuryango wanje wose busanzwe igikino agashi cyane dukurikije methodology twa Sabido methodology rero irimo abantu batatu harimo umu negative umu transitoire n'umu positive Atubaye ikaze bakunzi ba Sanista TV namwe soma mukurikiranira hagufi ibiganiro byacu tugenda tubashikiriza ku munsi ni Sisi Hit Promoter nko mwamaze kuvyumva ibiganiro vya bindi ngende tubazanira abantu b'ivyamamare muba mukeneye kubona ndetse muba mukeneye kumva baganira gute babayeho gute nibindi nuko turi kumwe aha sinzi rero ni indi myuka niko no bivuga uro no superstar kabisa nimvuga gutyo kandi muri legend nebaze ko abatari bake ramajotse y'abarundi nta murundi numwe atamuzi uretse yuko mwese muza kwisanga mwahora mu mwumva mutaramubona nebaze ko muza no kumusabara imikashi kubera kabisa no ndabakoreye umuti reka atwidondore Jeni twa Providence ntiraba hari kindi iryo sijyo twashaka ego sangwe ndumukinyi w'ivyese n'amareresi kandi nkaba n'umwandisi wavyo igikino nakinye kimenyekana cyane n'ikino citwa agashi nagikinye kira nitwa Matafari ndetse kubu ndi mu bacandika voilà uro ni wundi Matafari muhora mwumva ariko muna batengenge n'abandi hariya na hameze neza nta ngwandi nimwe ndetse nagashi n'ibindi byinshi narabikinye hariho ama sport video ama filme yego n'utundi tukomeye bitandukanye ikintu ca mbere wovuga ati iki kintu caratumye abarundi bose kabisa na cyane abakunzi b'ibikino by'amareresi nko bari kurabivuga n'ibindi bikino bigiye bitandukanye abashaka kuba barakumenye ko mugasha twihojeje iryo zina Matafari akantu nyene wakoze nyene mugashe uvuga ati kabisa ini ni signature nasinye nakantu kakavirigire naciye mu mitima y'abantu batazokugera bibagira afatiye kuri professionalisme ubunyamwuga mu bisanzwe igikino agashi cyane dukurikije methodology twa Sabido methodology rero irimo abantu batatu harimo umu negative umu transitoire n'umu positive rero abantu benshi usanga bamenya umu negative kubera abakora ibibi je nabise umugore twa Kayeye uwo mugore rero niramugirira akantu uburyo bwoko n'abantu babonye Matafari bagomba ari kunkubita nuko vyari bimeze urumva nari umugabo atavyara mugabo ahotera umugore wiwe ko kubera utavyara kwiwe ni wowe utavyara kandi ukacotera umugore wawe navyo twari tuzo ko ntatwe twipimishije gusa mu migenzo y'ikirundi nuko benshi bavuga yuko abagabo aribo bavyara donc abagore kuri batavyara mugabo ivyo sivyo ivyo twagomba kwerekana ico gihere yuko hashobora kutavyara umwe canke uwundi muri abo babiri kandi amatwa asumira ngo umujye mukozi mba tutajya mu ndabivuga uko ari mwakoresha imvuga iyi oya aho ni mu kindi gikino citwa urujagwe ni kindi gikino waguma wikubita hirya ku ruhande kwa petitsi yari profile ano kure ne wa Matafari nyene mwabona ariko ubundi Matafari ninde yavutse ryari yavukira he no munsi twashatse kabisa Matafari nyene tumwerekane bamumenye Jeni twa Providence nenda bampara babwiye mvuka muri commune ya Makebuko umutumba bita Muragozo nari Maramvya nkaba mvuka kubavyeyi barabavyeyi bize mugabo mwibere yabaye na mustanteri ubundi nabaye directrice mba ko nari nyaye nari nkomeye kabisa hama rero navutse mu 1983 itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kuri Noel nje tubona sana kana Yezu hanyuma rero nkabambuka mu muryango w'abana 9 ugizwe n'abahungu 6 n'abakobwa 3 je nkabangira 4 nkabangira 4 amashuri y'intango nayize ku ishuri ritoyi mu muri ni muri Makebuko hanyuma amashuri yisumbuye igice ca mbere ndaciga muri college communale ya Makebuko gushika mu 2000 kuva 2001 ncaje mu seminari y'Umugera ngiye ko umusaseredoti mugabo urumva nyene vyubatse Bibiliya iri bien équilibré ngaho rero uraza kutubwira icatumye utaba umusaseredoti oya biroroshe uko ubwenge bwo ndazi ko bufise nta vyigwa vyakunaniye oya biroroshe uko muri Bibiliya hari igitabo c'abakorosi naje ndagisomamwe nsomara muri kuvayo nshandataha byari bimeze gute dusomera abantu tubwire cyatumye oya ukata mu ikorosi hanyuma ukavayo nibaza ko ibintu byoroje urumva ni Bibiliya byanditse muri Bibiliya waciye ukata mu ikorosi njango bite ikorosi rero hanyuma nyuma yaho ndagenda kwiga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata novuga ko ndera bigisha ipeya ncane igicongereza n'ikirundi ndavyiga gushikaho ndabiheza hanyuma ndaje gusozera rero imakerere
mu Buganda ni kaminuza twama tujyamo abantu bize icyongereza muri kaminuza y'u Burundi ariko hagati aho mfatiye ku munyamwuga kinatanguye ko kugira ibintu by'vyese n'amareresi nkiri muto kuva mu nanje nandika amapoeme nandika amapoeme nyene yandi nyene yo mu bwana yo badoresa niki dukubitira agapoeme gato naravyibagiye n'ivyake umugabo urashobora kugira donc urashobora kugira nk'akantu nyene kaje denku uhuye n'umuntu bo uri umupapa hano twamusanze ni muhira asabana mugabo batanu mugabo je ngahanye abana batanu yego agapoeme urahuye n'umukobwa mwiza niki waje kugira tumviriza turi nije concours tugomba dukore uhuye n'umukobwa mwiza mugirira akantu nyine kagapoeme k'urukundo nko bivuze kamwe wakora uri nk'umuadolescent ipoeme wanashaka sije nayanditse ngo yari yanditse ubundi muntu nyine yari munyamwuga kweri ukere mu tujambo turyoshe ari mu tuntu twita igaruka ry'amajwi cyegaruka gitugetugeto abizi kirundi bashaka bavyumva ico gihe nk'ubu twavuga ruti ngo ni kuki ngo ndagukunda shaka kunkunda singushija nshaka kunshimisha nkakuririmba kuko nifuza ko tunywa tukarya donc ni ntango yako ni karekare mugabo urumva yuko kare mutuntu nyine tutuntuze hari ikintu yigeze gukora sinzi kiriya gikino ari yacitwa urujagwe si nibuka neza nimba wavuze shana kantu nyene wazanye abantu nyene karajye hiti kabisa kaba nyene kaba nka slogan mu bantu ngo mbe ngo hajya ngo mfuye nagakomedi kanya nagakora ingozi niri mpeje kwigisha abakinyi bakina ivyese nene bigisha mu makomine ane yo muri Ngozi ayo mashira avuga nti nicaye ku ruhororo nyene ndiko nanywa gacupa ndavuga nti reka ngere gakomedi ndafata ka telefone nakajya kuri telefone kandi ndabigira na montage mu telefone ngo nyinshi ndabisohora bwari ubuhinga bukomeye nabo baza nti mbega umuntu ataje ku maziko yiwawe weho uje ku maziko yiwe umuntu ataje ku maziko yawe weho uja kuyiwe turakeneye inyishu yere vuga tu benshi rero ntibamenye ikibazo bagiye kugitora mu nyuma reka tukibaze cameraman ishura umuntu ataje ku maziko yiwawe wowe uje ku maziko yiwe mu kwishura ntibenda kwiyumvira kubera yaba yaraje hogiye ogiye kandi gute kandi warapfuye deje ntiyaje ku maziko yawe babyita squatter Sasa Matafari arize Université y'Makerere yaravuyeyo ubuzima bubandanya ubuzima no bwarabandanije hagati aho narigishije ahantu biti mwaro ubuzima bwaranuhisha cyane uko nigisha nongera niga mu gico gihe nakora ibintu bine mugabo nakora ibintu bine narigisha iyo muri commune Bisoro nkavuga amakuru ngaha muri Rema nari mu correspondent wa Rema ngaha w'icyongereza Rema FM gitangura hanyuma nkiga muri IPEA nkacuruza mu Ijabe naraje muri Kongo kurangura utuntu muri Tanzania wadandaziki muri Kongo narangura amagroupe electrogene n'amashati hari amashati y'ibifunga abasore bambara kera ibifungo vy'ivyuma ajya muri kaminuza niratanguye kuyaza hayima Tanzania nazana najana bitika suru nazana ibitambara by'amakostime urumva rero nakora ibintu bine kabikorera icarimwe umva byari ibintu by'ubugesera wabimanaginga gute byarakorohera management yari yoroshe usanga byose bitarishije gusa bimera nk'ibigenda mugabo ntibigenda nko kuvyifuza byose uko hari gihe buri gitega kazomba mu Ijabe ngo hano kazomba imwaro ngo hano umva ntivyo byoroshe turakunze kukumva uri kurakora ama sport publicitaire yaba zikanura ndabivuge gutyo izibona cyangwa zitabona zabizibona cyangwa zitabona byose babikora kugira ngo ushobore gukorera sport publicitaire umuntu asabwa iki kugira ngo umuntu amakore sport publicitaire cyangwa societe mbere banashaka icyo asabwa n'uburyo umwana gute sibwishi nidukeye turumvikana umuntu arampamagara tukumvikana ariko kandi sindamuzimba ariko rero kandi facture ntizingana kuri societe cyangwa organisation cyo kimwe n'umuntu uje nk'umuntu turavugana nka mwaka make mugurumva ari societe abari societe nawe uravyumva wala nuko no rero Matafari rero mwahora mwumva ariko imbere yuko tugusezera twashaka tugira akantu kamwe gato yiko mugasha suppose ko ugomba ukine nyene kabisa twumve ko ari Matafari nimba ari nk'akagisire kawe nyene ubwo urangira tengenge simbe yarinde wa mugoro itwa kayeye
urangira kayeye hama erega uri umukinyi nturenda kuzana uwo kayeye urashobora kuzana n'uwundi muntu uko ugira improvisation ura improvisa kuko hagati aho wanashaka ndetse ico c'agashi n'urujagwe hariho n'abandi ma sport video nakinye menshi nibaza ko abagiye kuri televiziyo ko bagiye barayabona gose nubu hariho ayandi niko ndakora hariho team nako dufise Bujumbura equipe wamenye ko mfise ibikoresho ibyo bikoresho nivyo kugira ngo iyo equipe dukorane mugabo hagati aho ndiko ndashinga intuze organisation yabyo nga une maison izoba ari nini ahigitega izoba irimwo donc nzokwigisha abakiri byese n'amareresi guhera ku bana gushaka kubakuze hanyuma nzane ekipema y'umuziki bamwe bakubita karaoke n'iki byuma nzogira commande byose ndabize ndabishire ngaho hanyuma ngire commande y'ingoma hanyuma donc abantu bige gutamba biga karanga donc izo bari centre socio-culturel et artistique voilà usanzwe ufite na equipe sindavyibagiye ka kantu gomba dukinire ntubwire ngo navyibagiye ariko usanzwe ufise ngo nyabiranye ngo sindabivuge kandi arico cakuzanye usanzwe ufite equipe yitwa Urujagwe hariya Urujagwe gisiguri Urujagwe ni jambo rero abantu bakunda kumbaza kandi Urujagwe nk'abantu bakiri bato ntibabizi Urujagwe wari umukino Urujagwe wari umukino w'igipempeni sinzi ko bakizi igipempeni dufate nk'irya ringi gikinga barafata igiti bakakizinga kikamera nk'umuzingi hanyuma rero gashashira kwa gati bagashira kwa kagozi na gati abana bagenda baragikina kera rero kera ico bita Urujagwe rero Urujagwe igituma je nashise Urujagwe iyo equipe Urujagwe ico gipempeni gitembera nakigiranije n'ubuzima buriko burirukanga buca mu bantu kera Urujagwe bariko bararukina baratembereje gitempeni abandi bari mu mbavu baza barateramwo amatete bagema muri ca gitempeni rero ico nshaka rero nuko abantu muri ubwo buzima bariko baratembera yuko bo buviza bakabudomako kuko ubuzima burahari buriko buratembera abantu ni bakanure rero babudomemwo voilà nibaze yuko bariko baradukurikira mu vyumvise ariko ngaho rero tugende kuri kakana ndabukinisha ugomba kwitwa gute kushaka sino kwita amategura uko nani ndi matafari ahubwo nyene kugira ngo witwe matafari byavuye kuko oya yo amazina abana ashaka togwa imbere haje ntumve amazina mu gikino atogwa imbere donc profile dukora umukinyi tumukora tutaramubona kugira ngo twagera casting tuzorabe muri babandi benshi baza duti wa muntu twakora nuyo niho usanga utanihenze gushira ngo mushikawe canke nde kubera keniya mahera gasanga ukinishije umuprofessional rero matafari riza gute rero sangwe riri ngaho hanyuma wari usanzwe witwa matafari kuva kera oya yo nije gikino ariko bugira amaze kwabamara n'abantu bake bazi n'izina ry'uwanje hano none matafari tubwire rero ngaho dukinira ko ka none gashasi si wewe nko urabusa nkuko ubona wo tongoza umuntu neza cyane gose ngo bigira gute sikubwira to kumukunda bikaba biraheze ndabwiye nuko ari mwiza oyibera nyene kumubwira yuko umukunda mukamubwira turi mwiza nyene niyo mpamvu nakubwiye ko ndagukunda urakoze hanyuma agaca kubaza rero uti ndiwe nkundiye wacha mwishura ngwiki iyo nzobe yawe irabura yawe umuntu akunda umuntu yirabura ubwo wese mbona igituma waguku utero sari umwaka udafise eni pro raba eni asari umwaka udafise nubwo bw'itiritiri itiritiri kirere aho nubwo bw'ibintu nze irahanda hama rero urumva rero nuko gukina rega abantu benshi bazokina ngo ni ikine improvisation gatwaje gukina abo bisha mu radio bakacumbe ivyo twavuze boryo ari abo twenga abandi bagasara rero ni Sanista TV nibaze ko igisigaye no kubandanya nyene twinjoyinga turi kwa matafari nababwiye muhira yego umwanya naza kugura ibiye nana kimwe amafaranga siko tuyakora rega turakora amahera turayakora kabisa amahera so tugusaba imbabazi nubwo tutabiberetse twamusanze mu kazi yari karamanika ibintu bagisanzwe n'umufundi oya ndabidirective ahubwo uri umu engineer koko ni maître engineer reka tugushimire wakoze kutwakira no kuduha umwanya wawe navyo iya bikora abantu bazima nta muntu muzima atanga ikiganiro musanzwe nako nta muntu aya nemvuze gute yavuze ngo nta muntu muzima nta muntu atari muzima
yemera ko ashaka kuganira n'umuntu nico gituma nagomba nshinda gukosora mu kanya nka ya komedi yanje irimo agatego nagomba nshinda kuvuga ntibivuze sibyo cyane wari wabyumvise navyumvise gose turagushimira Matafari ndazi ko twoganira bugaca reka tukureke ubandanye imirimo biguma biryoshe rega artiste nkaje mu musango je ndandaza karimi je nka nkoca nk'ururimi ni nkoca kugura Francine niyo nsaba yobaheje kungarika n'umuryango wanje wose voilà asante sana haya asante sana